umutima wuzuye agahinda nta n'ivyizigiro vy'ubuzima niho nama nibaza mbega ninde wo gutabaza kwabo mbwira bose bantwenga kuvugwaho hondikiyago mu bihe vy'umubabaro atavyizigiro nkeneye urukundo w'Imana data wa twese ndamutabaza akamumuriza mu bihe vy'umubabaro atavyizigiro nkeneye urukundo w'Imana data wa twese ndamutabaza akamumuriza ikindi naco aho bitemewe cyane surtout umushinwa n'umu étranger bagufashe wewe uri umushinwa je ndi umu étranger turiko turasenga uwo mushinwa arafungwa donc hariya ibaze ubaye muri monde ndakora louange na adoration donc urumva nimba dusengera mu nzu ntivyemewe gukoma induru wowe umubanyi wawe avyumvise arashaka kukuripotinga baca bafata ndabaramukije mwese ndabahaye mwiriwe mwaramutse merci beaucoup kuba mwaraduhisemwe kwa mudukunda kwa mudukurikirana ku munsi ku munsi uyu munsi navise ndaraba ama statistique ya YouTube yacu nsanga ukwezi k'umunani abantu badufashije ama partage bagira mu 2400 and I was like oh my god muri benshi muratesa n'umushaka ibazo kuntu byanyoheye gose kora ko tuko turavuga ngo tugira ama partage ari abantu bumva umengo ni ijambo ya Kirazira Katolika arimo ridahinduka umva y'aba YouTubers y'aba YouTuber bose canke abantu bakora ku maheso bavuga ati ngo please share comment ngo like mugabo twivuga ko twadushanye niko mudufasha ama partage ibiganiro byacu dukora ikiganiro bagikunze canke wumva ushaka gupartage ama message bacu mu kiganiro ukadufasha gutanga link n'ibintu bizima biryoshe gose donc byanyoheye cyane nabonye ko dusaba abantu vraiment badukurikirana kandi ivyo tuvuga babiha agaciro mu mane bahezagire gose abatanzi nitwa Ozirakoze ku babone bashasha gwaduka tugeze kuri plus de 100,000 120,000 biraryoshe vraiment ndababona nkumva umutima wanje uraryohewe mugabo nta kintu kindyohera nko gukora ikiganiro nkabona murakira havyo muri benshi muragize mu commentaire ama interaction yo chavuga ati mana yanje abantu kweri abantu sinzo bahemukira mva murantera intege n'umushaka kuvyibaza reka rero ndabaye kaza mu kiganiro kindi gishacu uyu munsi ngira nkorane n'undi mutumire mushasha ni gambere aciye kuri sana ngo mugabo je ndamuzikera gose muri Indirimbo za gospel wa kera ahita kurimba kuva kera ubu yagarutse aje kutuganira tubwire n'ivyo yahoramwo ni ahora hama n'inkuru nyinshi zinde mutazi muza kumenya murabizi ko nshaka gukora iganiro c'isaha 10:40 ndiko ndavuga ubusa ntibibaho umwanya narakufuma ngena haterura page nakori ntajyasho n'abana banje mugabo nimanje gukora ikiganiro nuko mbanzi ko hari ikintu ngira nsangiza abantu kizima kiri muri bino biganiro swati muratwenga swati murabigira muramenya ama information swati mukayigira byinshi ngo tuhigira byinshi kandi ndamwakire sindondogore hama tuyagi karibu litereka umeze neza yego myaka myinshi cyane kabisa niba navuze ko ryambere cyo kwisana ibyo bivuze ko abantu badukurikirana sho bari benshi batari bakuzi benshi bakubonye ubunyene ryambere baramutse rero hama uyentroduise wivuge nk'umuntu w'umugabo umushinga nta okay murakoze cyane nitwa Aime Jose Nitereka ndabaramukije mwese aho muri hose nkuko yabivuze ozi hari abatanzi ku batanzi genda muri ivyo wa gospel
natanguye kuririmba kera kandi ndabandanya hanyuma nkaba ndyohewe kuba hano nshimira cyane na Ozi merci beaucoup kuntumira kari mu kiganiro tuganira tuyakora ko afite gitari iri he afite gitari nshaka abantu hari abantu bashobora kuba bakuze mbwa batibuka ko ari wewe uturirimbe kandi indirimbo yaririmbye kera yahitinze vya hatari shaka ayo turirimbire atwibutse uri kuri comfortable yego okay fatira yo nabuze icyo mpoza nkabura n'umwe wo kumfasha umutima wuzuye agahinda nta n'ivyizigiro by'ubuzima niho nama nibaza mbega ninde wo gutabaza kwabo mbwira bose bantwenga kuvugwaho hondikiyago mu bihe vy'umubabaro atavyizigiro nkeneye urukundo w'Imana data wa twese ndamutabaza akamumuriza mu bihe vy'umubabaro atavyizigiro nkeneye urukundo w'Imana data wa twese ndamutabaza akamumuriza yeah. Oh wow. Abantu mumwibutse mutari mwamumenye mwandike mu makomantere muvuga ati wow kumbe niwe rivyo ndirimbo mutubwire ko randazi kari benshi hari abantu benshi bamenye indirimbo kumenya kurutwo bamenye mu artiste cyari gushikira ko abantu bakomera ku ndirimbo ya ego ndibuka indirimbo igihe yasohoka yaravugijwe cyane gose amayeko numva amwavuga ngo niyeme mu Rwanda kandi naho ngo neme umva abantu ntibashobora kubimenya donc kubitahura byo kuri no muri famille canke abagenzi nta muntu n'umwe yashoboye kubitahura donc easily kuvyakira easily ko ari jewe kubera ko umva nta masanamu yari ifise nivyo yari ifise video yakoze video mu nyuma kuranje ndubakunze video yayo imbere yo gusohora indirimbo mu bihe nitwa mu bihe yego wamaze kuririmba canke niyo ndirimbo watanguriye kwicirana gusohora icirana kumenyekanisha merci beaucoup iyo ndirimbo wanashaka igena yisohora nariko ndipima biri nariko ndipima yuko nshobora kuririmba nukuri kubera ko je nakunda nakunda kuinterpreta indirimbo z'abandi surtout nk'umuririmbyi yitwa Cisco w'umunyamerika canke ba J-Unit nyene ugasanga ndakunda nyene kuririmba nta n'ubwara n'abarimvyi ba gospel wasubiramo Dudu ba ico gihe ba Dudu nibo bari bahari na bon sinari muri gospel cyane kubera ko iyi ndirimbo yaje nka témoignage yaje nka témoignage rero nayisohoye ego nempeje kubura papa hanyuma donc nca mu bihe bigoye wafata iyi ndirimbo niyo histoire yayo niyo histoire y'inyuma ni true story okay wow afite ngira ama reflexion y'indirimbo za kera ukuntu cyane baza ko hariho privilege ukuntu indirimbo ihitinga vyoroshe atama effort menshi martsenze gushiramwo kurumva wowe yari indirimbo ya mbere usohoye urusure ko wagize effort zo kugira indirimbo menyekana canke yari twaye yonyene wowe wumva indirimbo irabaye hisi utarunaviteze vyukuri indirimbo yari twaye yonyene kubera ko nkuko nabivuze ni ibintu na jewe ntarinzi expecting koko ige ndirimbo igenda aja kuyisohora narinzi yuko okay reka ngerageze ndara
mugabo maze kuyisohora ndayijana hariho studio y'ujya Aruna uramuzi e-community system yarafise aga studio muri quartier 5 mu Ngagara hanyuma ndayimuha après ndagenda kuri CCIB ndayitanga hanyuma après indirimbo iba hit yonyene ku radio yandi ego wow ndibuka ko bampamagaye gukora interview kuri CCIB sinatahora ivyo arivyo aho men niyo ngabo niyo yampamagaye ndagenda ndakora interview nkumva abantu ba telefona bariko bararira iyo ndimbira duheze je nta na kimwe numva byari ibintu bishasha en fait wamenga ndiko darota ya nyene ndirimbira akora ku mitima y'abantu benshi warumaze kwibona umunsi umwe wabaye mu artiste aririmba indirimbo canke kora ko wari kuri pima ntaruzi ngo nta mugambo wari ufite bwa ngo kujuga ngo vuge ndimo muririnda bigira akazi cyo ndirimbo ngeze bajya kukuda ko badudu babikora bon kuririmba gospel iyo vision ntayo nari mfise je nashaka umustar nka Cisco enzi ko nzo umustar nkatumigwa ko umuntu akunda kuvoyage ndakunda gutembera nkatumigwa nka urana tukiri bato tubona abastar muri televiziyo afisa amazu meza imiduga donc nivyo bintu narota mugaba hanini cyane kuririmba kugira ngo nshobore kuronka uburyo donc mbe ubwo buzima shaka donc ngira inzu nziza nshobore gufasha na famille yanje kubera nyene donc nizo reve na ifise ku umuntu akomeye hanyuma donc ivya gospel vraiment vyaje mu nyuma naho nyene bivanye n'ibihe donc nukungene Imana yagiye iranganiriza kuko inyuma y'irya ndirimbo hari ivyo Imana yagiye irambwira biciye donc mu bakozi bayo ya okay ikibazo rero nibaza ko abantu benshi bakuzi babumva benga ukibaza mbega ni kwereki eme après yahaga anye tasiyo kumwumva baci uja mu biki ko je ndiko twigeze gukorana ikiganiro muri BTV haraheze ngira nka 4-5 ans ivyo 5 ans ico gihe singe twa duhuye inyuma yahonye pi waciye unyeka kandi nyine wari ugarutse nyine wari wanyitse sinaza ko wari ukiri ku murindi w'umuntu akoranye ibikorwa bimwe bisohoka Jean biboneka bigaragara kubera iki n'ubuganda bikubaze kandi après ya anye uzocunyeka kandi canke byacu bigenda gute kwanza kugira ngo abantu basubire bakubure kuba kwa kundirimba koze ku mutima y'abantu benshi abantu bashaka kubavuga ati none yeme yaciye aja he ya merci beaucoup kuri iyo question bon inyuma maze gusohora mu bihe narabanije nkora izindi ndirimbo mugabo kubera ubumenyi bukeyi nari nkiri muto kandi donc ugasanga na environnement murimwo ni batahura ivyo kurakora donc sinigeze mpagarika kuririmba mugabo kubera ko ntari donc indirimbo yarabaye hit mugabo vyari bikenewe yuko peut-être umuntu akora ibiteramo niki mugabo ivyo bintu byose niko ndabikora jenyene nta muntu numwe yatahura ivyo ndiko ndakora donc narabandanje sori izindi ndirimbo ariko ntizabashije gufata cyane muga nk'ico gihe iyo mba ndi kumwe n'abantu batahura ivyo ndiko ndakora bagashigikira iyo don vyari kugera kure nibaze yuko ni naco kibazo ikindi naco n'uburyo gusohora indirimbo ico gihe deja niyo kugira ngo ndayisohore nuko nari naterereje umva kuronka yandi mahera gukora izindi niki tusa mugabo à vrai dire sinigeze mpagarika nkuko mbajije aho naciye nja narasohoye album mu bihe yemwe indirimbo 7 ndazigurisha ndaronka ayo nakoresheje naronse amahera atari make mugabo donc nabaye concentré cyane muri church iki gihe cyose muri church niho nabaye hanyuma igihe wo twahura nari mvuye muri East Africa nabaye mu Rwanda nabaye muri Kenya nabaye mu Uganda hose umugenda donc mugani baza ko navyo ngishaka kuba ari mu bintu bidindiza mu nziki wawe fait ko wimuka uja mu bandi bantu bashasha yes abantu sura kandi kubimenyekanisha ko bushasha hamwe naho uvuye basigara barakwibagira
basubira kandi ahandi ugasanga nta nyine nuko nyine usura bushashe siko ntibiri mu bintu byatuma umuziki udafata gose ndazi ico kintu nico donc iyo umu artiste aguma yideplace birafise consequences nkuko bivuze donc iyo udahari mu kibanza aho nyene biragoye yuko ushobora kuguma donc muri circulation je nubwo nagiye ndasohoka igihugu nkakorera mu bindi bihugu ariko nyene vyarafexe nani wanje ariko kandi bavuga ngo akanyoni katagutse ntikamenye ubweze nibihe bintu nkungukiye kuba waratemera mu bihugu byinshi mu buzima busanzwe no mu muziki bon okay first of all mu Rwanda ngiyeyo bon nta bintu byinshi novuga ngo bifadika ngo inzu nahakuye canke umuduga canke ikindi kintu cyaki business ariko hari ukungena umuntu aririmba abantu bagakogwa ko ugasanga je ndibuka yuko natanguye gukora ko amadolari ngeze mu Rwanda abantu bakampa envelope irimwe amadolari ko anaririmbye hanyuma si ivyo gusa ikindi naco n'ama connection n'abandi baririmbyi benshi abaririmbyi benshi vraiment twagiye dukorana mu Rwanda no mu Buganda boke mvuze nka Levixon baramuzi cyane ngaha Levixon je nagiriwe amahirwe yo gukorana nawe ataramenyekana cyane ku rwego ageze ku ndibuka yuko na concert yiwe muri 2016 yaranyemvise naririmbye traditionnel n'amafoto ndayafise barashize no ku journal n'abandi baririmbyi nifuza guhura nabo nababona nkiri ngaha nyene donc ama connexion atandukanye abo mu buri Kenya ahanini n'izindi ndirimbo nashoboye gukorera hariya ahanini ni ivyo vraiment ama connexion no kudécouvrir ibintu bishasha nyene kubona abandi ngene bakora mu bihugu warabaye no mu Bushinwa wahabaye d'abord imyaka ingahe muri Chine ndamaze 5 ans almost 5 ans 4 ans et demi bon almost 5 ans shaka kubaza ikibazo nebaza ko abantu benshi biyumvira bafise amakuru make mu Bushinwa kuba bitemewe gusenga nkawe nk'umuntu d'abord nivyo ntivyemewe kuja mu masengero nta maegrize hari mu Bushinwa yes nta maegrize hari nta maegrize hari yego okay question niyi nk'umuntu w'umukizwa wakuriye ndazi wakijijwe uzi à quel point communauté religieuse ifise agaciro ku buzima bwawe baje mu gihugu bitemewe kuja gusenga abo bantu nkamwe canke mubayeho gute musenga muhe buryo nko murasenga canke mubanza mukabirindira ukavuga ati njana nene nta imana bitara ko nta maegrize hari nesengere he cyangwa bigenza gute en fait muri Chine ntivyemewe gusenga donc ibintu vy'amadini kubivuga ntivyemewe donc kubiganira n'abantu ntivyemewe ukungene basenga muri Chine dusengera mu mazu no kuvuga ngo nk'amaserire ubu n'umunsi tukavuga ati reka dusengere kwa ozi tugahura turi naho nyine ntituba turi benshi cyane kubera ko iyo mubaye benshi cyane basispe baca ni igihugu kiri contrôler cyane ku rwego rwo hejuru ahantu hose hari amakamera donc udashizemwo ubuhinga ngurukana bumenyi bashobora kukumva ivyo kuravuga à travers ama application yabo urumva donc ntibiba vyoroshe nyene nuko nagiyeyo nyene maze gukomera n'ahandi ho umva benshi baragenda bagasubira inyuma oh my god bagufasha ukurasenga baguhigana kimeze gute ndiko ndivira mba mu gihugu nk'ico hoye bon kuba étranger ikintu kibujijwe no kubivuga muri place publique kuda abantu bino bagenda kwigishije amagimana mwibarabara ego bijya ntivyemewe ikindi naco aho bitemewe cyane surtout umushinwa no mu étranger bagufashe wewe uri umushinwa genda mu étranger tuko turasenga uwo mushinwa arafungwa donc ntibashaka yuko abandi bantu babazanamwo ivyo gukizwa mugabo hari abashinwa bakijijwe hari abashinwa bakijijwe mugabo basenga binyegeje
ntibavyerekana publicly nivyo nakubwiye ko basengera mu nzu kandi bo bafise ukungene bahura ukwabo mugabo binyegeje ntibabivuga. Donc religion yabo y'ababuddhiste niyo yonyine yemewe cyane navyo nyine ntibavyemera. Bon ivyo ababuddha baravyemera biba biri public mugabo ntugenda nabo nyene ntibagenda gupresha ngo bavuga ubutumwa mwibarabara donc bavuga bati mwe musenga mugende mu nsengero mugabo ahanini bakunda basenga chrétien ntiri welcome. Niyoze ko uyugeze mu gihugu nk'ico niho uca ugira wibuka à quel point kuba mu gihugu gifise liberté yo gusenga biryoshe. Urasenga umunsi ushakiye uraja muri eglise uvuga ijambo ry'Imana barakomeza urubiga ijambo ry'Imana. Nibaza ko ubona agaciro kavyo ugeze mu bihugu nk'ivyo honye. Ego ahubwo nashaka no kubwira abantu kugira ngo donc iyi liberté dufise tuyiprofite kandi tuyiha agaciro. Nka je kwakora urazi yuko abarimvyi ba gospel turakunda louange na adoration. Donc hariya ibaze ubaye muri monde ndakora louange na adoration. Donc urumva nimba dusengera mu nzu ntivyemewe gukoma induru wowe umubanyi wawe avyumvise arashaka kuripotinga baca bafata. Donc iri ya absence y'ivyuma ama instrument kuriya kuntu amajwi ki vyose ntiba bigihari. Donc nobwira vuga yuko vraiment ngaha turakwiye gushima Imana cyane kubera ko tuzi ufise opportunité yo gusenga urashaka kuja muri veille ugasenga ushobora kuja muri kohare ukaririmba canke ukagenda mu rusengero kumviriza ubutumwa canke kumva n'ubutumwa muri bus canke n'ubuntu budasanzwe nkawe deja wasangwe akazi kara ko kuririmba ntibiko tuvumva ushaka kuririmba kujya mwahura muri abagenzi mwasangiye hamwe ukumva urashaka gutura gitari utera karirimbo mugabo ugacuka ko muri mu Bushinwa tekana. Bon jewe ikintu cyambaye ko novuga yuko ni gitangaza c'Imana. Je naririmba indirimbo ziwanje mu performance yose nakoze naririmba indirimbo ziwanje mugabo nyene sinzi ngene Imana yabikoze ubundi ntivyemewe nkuko nabivuze mugabo naririmba indirimbo ziwanje nagiye mbona ama opportunité menshi yo kuririmba mu ma concert en plus za gospel oya zisanzwe hama ukacurira indirimbo ya gospel canke ntibamenya ko ari gospel. Bon au début ntibabimenya mugabo mu nyuma barabimenya kandi je urumva je nta kibazo mfise ntumiye ahantu hose kuririmba ndaririmba kubera ko nizera yuko ubutumwa bwiza ni kubw'abantu bose nta muntu n'umwe yimiriwe opportunity ibonetse je sindayigisha ndirimba peu importe igihugu wari urimwo nubwo abantu bibaza ko utari kurakora uwo wari uri kurakora. Yego wandangije wandika indirimbo wandangije dusohora canke juste wagira mama warazandika mu kaziririmba ngo utarenze kuzisohora. Narabandanije soho kuri YouTube yanje ziriko kandi donc nuko kuntu nakubwiye gukorana kuya kuntu twakorana n'abashinwa narafata gitari nkavuza canke ndi jenyene canke ndi kumwe n'abandi bagenzi nyene tukagira ikintu cyo kuririmba mugabo cyane narabandanije kugira donc gusohora indirimbo no gukora ama video menshi hama n'izindi opportunity umuntu yagira araronka kuririmba ahantu hatandukanye vraiment nigenda bikora. Ubu eme yatashe canke azasubira gende eme yatashe arahari 100% nta wundi mugambi wo kugenda uhari. Turabibona kuri marié wambaye alliance wagize mariage ryari amaze gana ugize mariage. Bon nagize ta civile muri 2021 ndayigirira Beijing muri ambassade hanyuma ceremony ya famille yose nayigize ubu vuba le 19 août z'uyu mwaka nyene. Ego. Donc muri Sam. Muri Sam. Oh wow, félicitations nos jeunes mariés. Merci. Nos jeunes mariés. Merci. Bon madame ari no canke mu Bushinwa. Ari ngaha. Nawe nyene yatashe. Ego. Nawe nyene mwahuriye mu Bushinwa. Bon twahuriye ngaha.
yaraje ngaha aje kugira amastage hanyuma donc turamenyana twahuriye no ku mupaka twahuriye ku mupaka yavuye mu Buganda naho mvuye mu Buganda muri concert hanyuma donc tumumusaba kanimero nyene bica birabandanya baramubona avuga ati uyu muntu ashaka kunci akara ko mu mara yanje kumwe Adamu yavuga bonye ndafata kanimero hanyuma nyene bica birabandanya caragenda agiye nanje ncana mukurikira hanyuma ubure twarazinanye mwaragarukanye mwaraje mwese mwagiye mugabo mu Bushinwa mwese kwiga yego shaka utubwire ubuzima bw'abarundi bari mu Bushinwa d'abord ni benshi abarundi je gihe nagenda hariyo communauté nini y'abarundi mugabo donc nshitseyo benshi muri bo bari bahijije kwiga bariko baravayo mugabo je kwishuri wacu twari nka babiri gusa babayeho mu buzima maze gute eske harabagiye gukora akazi abagiye gukora akazi dazi bimeze gute ku Murundi wa mu Bushinwa bari mu mbenga afise kiyo kumenya ati Murundi aba mu Bushinwa bayeho gute kuda kuntu nyene twumva abashinwa biruka bagira ntibakutuntu twinshi eske n'abarundi bariyo niko babayeho nabo nyene canke dazi canke bo bagenda kwiga gusa baje bagaca bataha bo mu Bushinwa kungene bimeze ikintu ca mbere ntushobora kuhaba udafise visa visa yabo ça veut dire hariyo tezo kofise visa y'ubu ikintu uri kurakora timo si nk'ibindi bihugu ushobora gufata nkaza Canada ushobora kwirofisha canke mu Bushinwa ntibibaho ugenda office icyo ugiye gukora donc rero ugiye nk'umuriri ugiye nk'umunyeshuri ufise student visa no kuvuga ngo donc ushikira mu kigo c'ishure hanyuma haba hari amadormitoire donc uba wabirishe vyose hanyuma donc muri ivyo bigo vy'ishure haba harimo ibintu vyose haba harimo salle de gym haba harimo terrain ya basket ya football wibera ngaho muri make uba ngaho hanyuma bon gukora ntivyemewe uri umunyeshuri kubera ko uri umunyeshuri donc ntibasha no kwiyiba canke bakora ubuzi bwo ku mugoroba canke birakunda mugabo c'est risque bagufashe chutaha hanyuma ikindi kintu naco ni visa ya donc yo gukora ugiye gukora birakunda aho ubumva ubumeze neza buri mu mategeko bimeze neza rero bica bivana urumva donc ari hamwe nk'ubu ufise nka company kwa mu Bushinwa barorohereza abantu ushaka gucreate company bashaka kuyicreate kavanga ugacreate company wawe uri mu Burundi hari kandi kemegwa kandi donc bivana na service utanga hanyuma ukaronka ubwo buryo okay reka tugaruke ku ndirimbo ku muziki wawe ufite indirimbo nshasha nashaka uyituririmbire acapella ko mwazanye gitari numva ndakurimbisha cyane uturirimbire acapella hama twensita abantu kuja kuyumviriza banzi batera uburo Wanini umutima ibyanshira hasi urabisiribanga watumye ndengerano umwiza nari napfuye kera wowe mwami Yesu wanini umutima ibyanshira hasi urabisiribanga watumye ndengera hano umwiza nari napfuye kera bihe nk'ibi unyumvisha imbabazi nyereka inzira nkwiye gucamo kuko ari we ncurira umutima oraho ndinda wa mugwanizi ninyosha ziwe mbi ni wewe buhungiro
wanini umutima ibyo nshira hasi urabisiribanga watumye ndengera hano umwiza nari navuye kera. Gukora umuziki surtout umaze igihe utari mu Burundi defo hari igihe ubona umenga abantu bakora ibikorwa byawe neza nkuko barake kuvyakira ko indirimbo ryoshye deja mugabo uravye ama views ifite ku YouTube ni makeya. Est-ce que ntibiri mu bintu biguca intege? Bon jewe canke ubisigura gute iyo ubonye bigenze uko? Nibaze ko ni cya kibazo ca vya bindi twavuga ubwa mbere, donc absence yo kuba mu gihugu na kudakorana na media. Jewe donc ikindi kintu nari navuze nuko kiriya gihe ntitwari bwamenye pouvoir ya media. Donc media ni ikintu gikomeye cyane. Nk'ubu urabona nk'ubu turiko tugira ikiganiro hari abantu benshi baza kumenya wariwe mugabo, donc nkuko nabivuze abantu sinshobora gukora ibintu byose icyarimwe, sinshobora kuririmba hanyuma ni promoting ntibikunda. Rero nibaze yuko this time nibaze ko hazoba karusho kubera ko ndashaka gukorana na media. Hanyuma ikindi kintu naco bon jewe kuririmbira umuntu umwe cyangwa kuririmbira abantu miliyoni kuri je nico kimwe, kubera ko iyo nshoboye gutanga ikiri muri jewe nkagiha uwundi muntu gifasha umuntu umwe canke babiri canke batatu pour moi ni sawa, kandi kinafashije benshi cyane c'est mieux, it's better. So rero bon je ntibigera binyafecta vraiment kubera ko ndafise abantu bambwira indirimbo yawe yaduhezagiye nkabona donc ama feedback meza n'ahatari benshi, donc ama views aracari make mugabo nibaze yuko avec le temps bizogenda neza, bizogenda bikura. Nibaza ko abantu surtout kugira ubuhane bw'umubaha ibikorwa byiza. Yari vyiza nka kujya ko mu bihe hari ibikorwa byivugira byonyine ko bona wakiri jante nkaza no gushamo info nyinshi tana ama interview nshaka gukora ko juswa abantu bahaye ibikorwa byiza. Twibutsa abantu YouTube channel y'unyene yitwa Emeni Tereka official mugende mu mubira haki indirimbo ziwe nyinshi zimaze n'igihe muzumvirize ntuzobura imwe zoshaka gufasha zoshaka guhwana n'ibihuru kuracamwo ugasangira guteye intege mu byo uri kuracamwo. Hariho ikintu nabonye kuri alliance yawe icapse ko abantu ifoto y'Wanje n'umudamu wawe urumva byari byancanze nakaravye sinzi ukuntu ndavye ndabona ko hari imitwe Jean y'abantu babiri wasize ko ifoto yawe na madame. Abikoresheje mu Bushinwa? Babikoreye mu Bushinwa, ubishaka aca mbwira. Hewe ukimana donc ura important mabaga wacha kugira gute hoyi ni wowe na madame. Ubundi umuntu abishaka nawe uraje kubimukorera. Ndashaka kubimukoreshereza uko ashaka ifoto yose ashaka na forme yose ashaka biratesa. Donc il personnalisé naho boyita bakayitora uwo muntu yoca yambara umugore wawe na wewe ndayifata facilement wacifata. Anyways muhezi ikiganiro nibaza ko hari ikintu nshaka kubwira abantu niba hari message nshaka kuguha abantu. C'est le temps, c'est le moment. Ikintu nshaka kuvuga nuko bon kubijanye n'umuziki wanje first of all ndahari narabaye absent n'ivyo ariko ubu ndahari ndabasaba munshigikire cyane. Nimwampa ingufu nanje nzokora n'ingufu. Ikintu mwo kwitega ndafise collabo 3 zishushe. Ujuje ndafise collabo na Gabi Kamanzi, ndafise collabo na Prince Mushindi, ndafise collabo na Big Zo. Indirimbo 3 shaka gushikiriza abakunzi banje n'abakunzi banje bashasha kabisa mugume mushikira. Ako Prince Mushindi gira mugarukiye rimwe. Yaramaze igihe nawe yaramaze igihe karakora.
muzogira comeback turi kumwe muce mugira comeback rimwe ego urumva sorry kushira mu vyitege hanyuma umuntu ankeneye ndi disponible from muri mariage evenement yose ntumutinye ko ntumira ndi tayari hanyuma ikindi kintu naco ni kubatera intege turi mu isi duhura n'ibintu byinshi hano hose hari ingorane hano hose hari ibibazo mugabo Yesu yatubwiye ko ntidutinye ijambo ntutinye muri Bibiliya ryanditse ngo 365 fois donc chura amajana 365 bisigura bingana n'umwaka bisigura yuko kwa mbere hari ijambo rikubwira ntutinye kwa kabiri ntutinye kwa gatatu ntutinye donc uko biri kose ni Imana ari bizingira ko dutinya cyane kugira ngo ijambo rigaruke cyane yari bari bizwe ko tugenda n'ubwoba bw'ubuzima kubera ko donc ni mu buzima hari ama situation tubamwe twese ukagira ubwo bukavuga uti ejo bizogenda gute ibintu bizogenda gute ibintu nzobishika ko gute mugabo donc ico navuga Imana niyo kwizegwa Yesu Kristo ko yarare ejo niko ari no munsi niko azokwamana ibihe byose igituma mvuze bino nuko bon sino hano mu gihugu cy'u Burundi turizera Imana ariko mu bindi bihugu nka donc ivyo bihugu za Chine za hehe n'ibindi bihugu vyinshi byatemera Imana kino gihe hari ukungere bacafuza izina rya Yesu bakumvisha abantu yuko Yesu ari umuntu mubi n'ikitusa kubera ama circonstances aya naya ikintu nshaka kuvuga nuko bakomeze kwizera umwami Yesu ntazobahemukira n'umwizigirwa ikintu umuntu akeneye asenge yihanganye ari cyo ashoboye gukora ushaka kumuteza imbere agikore buhoro buhoro Imana iracinzira kandi ibintu bikagenda neza yego imutinye Imana iri kumwe namwe niyo jabo nanje numvise nababwira uyu munsi kandi nta situation nimwe ndahinduka umunsi ushaka kuvuka bimeze nabi ejo ukavuka bimeze neza niko ushaka kuvuka umeze neza ejo ukavuka bimeze nabi mugabo mabihindagurika nta mvura idahita merci ko mu kiganiro na courage bana duhekora imiziki myiza ejo tusure twumva indirimbo yose guhitinga kandi kurusha mu bihe amen amen hanyuma merci namwe gose mwakoze cyane kuntumira muri kino kiganiro budasanzwe hanyuma nkashimira n'abadukurikiye mwese mwibuke gukora subscribe kuri nani yanje kuri channel yanje no kuyawozi kuri Silent Vibe mugire subscribe hanyuma mukomeze kudushigikira mudushigikire dutere intege kugira ngo natwe tubaye ibintu byiza murakoze ndashiramo link ya YouTube channel yiwe muri mu commentaire ndayipinge komsa zorohe ko muyibona mutagenze kuja kugurwa no kuyirondera hama reka ndabashije ko mwadukurikiranye mwibuke kugira ama partage ikiganiro mwibuke gushaka mu commentaire yanyu hari abantu batinya kugira ama commentaire mugabo nibaza ko ntacu bitwagira commentaire gutanga iciyumviro cya mugihe ataco kigira cice cahabwo hari ikintu arico kigira cunguri abantu donc ndabatumiye mwese gushikiriza ivyumviro byanyu kunagana kiba cagenze hama mushaka amalaxi yanyu menshi ikiganiro hama ndababwira ati ikiganiro ni vyinshi ejo ari kindi kiganiro muze mukirabe naco nyene comme ça tubandanye dukundana twavansanya hamwe merci beaucoup à vous à très bientôt. Siren Vibes TV.